umushitsi wacu pastor ashike hano atugaburire amajambo y'Imana. Kaze cyane pastor. Murakoze cyane, nongeye kubaha mwaramutse mwese mu izina rya Kristo Yesu. Umunsi wa kane twashikaro twaratanze intasho nkeya ku bari hano. Twaravuze yuko mu bwiza bw'ububanza intasho nyinshi tufise, ariko dufise izahandi mu bundi bubwiriza aho twagiye turaca muri uku kwezi kurenganye. Baradutumanye intasho n'abandi twabodanye, hanyuma n'urongo y'akarere ka Muramvya nawe nyene yadutumanye intasho. None izo ntasho zose muzakire mu izina rya Kristo Yesu. Muri kano kanya nariko ndaraba umwanya tugezemwo, nabonye yuko wari umwanya wo guhaguruka tukarangiza miga, kuko isaha 6 zigomba gukwira, ariko mu bikorwa vyinshi riko bimera vyose ni vyiza. None rero muri kano kanya nta vyinshi twovuga, tumaze imisi tuvugana ku majambo y'Imana. Twarabonye ijambo ry'Imana rivuga ingene umuntu ashobora kuba inzu y'Imana, akaba inzu y'Imana, kandi twarabonye ko inzu y'Imana aba ari iyikuburitse neza, itagira umwanda, itagira ibintu bibi. Kandi twarabonye kandi yuko kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana ategerezwa kwama yiteguye, agategura itara ryiwe rikama ryaka, n'amavuta akaba ayakwiye. Imana yacu nishimwe. Ubu naho tugomba tusome amajambo y'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 11. Turasoma duhereye hariya hakurya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'uyu Luka igice ca 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 53. Havuga ngo, maze asohoke abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kugira nte kumusugereza no kumwiyandagaza ko ngo bamuvugishe ibinganiki, bamutega ngo bafate ijambo bokumva avuga bamurege. Ahandi havuga ngo bamutega ngo bafate ijambo ryogira nte, ryomukorokana. Yesu nadufashe. N'aya majambo y'Imana nifuje yuko tuvugana muri kano kanya, n'iri jambo rivuga ngo baramusugereza baramwiyandagazako. Gusugereza umuntu ukongera ukamwiyandagazako ni ijambo rikomeye cyane. Reka tubanze turabe ingene Yesu Kristo aho yarari iki gihe, umwami wacu Yesu Kristo mukaya majambo yamubako yakoreka, hariho umuntu yitwa umufarisayo.
reka ntangure mvuge gatoya igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo ari hano ku isi. Yari afise imigwi itari mike yagenda imwumva, iyo migwi ikagenda imugwanya. Reka mbanya mvuge ku migwi ishika 4. Ubwa mbere hariho umugwi w'abafarisayo. Abo bari abantu bamenyeye cyane ibintu by'uburyo butandukanye, ibintu byinshi cyane, bari bazi kudwebera mu by'ivyagezwe. Hakabaho n'abagira kabiri bitwa abasadukayo. Abo nabo bari bafise idini ryabo. Hakaba n'abagira gatatu bitwa abanyabwenge b'ivyanditswe. Abanyabwenge b'ivyanditswe bari abantu bazi gusororongora ikindi cyari cyo cyose bakakigendeza bakacitwararika. Abo bantu rero bitwa abantu b'ivyanditswe, abanyabwenge b'ivyanditswe. Abagira kane twoba turagarukiza kuri iyo migwi 4 gusa. Umugwi ugira kane wari umugwi w'abantu ba Herode. Herode nawe yari afise abantu biwe bagerageza kugendagenda bumviriza ibyo Yesu yovuga, hanyuma kugira ngo barondere urwitwazo rwo kumurega. Imana yacu nidufashe. Yesu rero ariko aragendagenda avuga ubutumwa bwiza. Azabona umuntu umwe w'umufarisayo aramwegera ati, ndabona wewe uri umwigisha meze neza, uri umwigisha mwiza, none rero ingo ndakujane muhiri wanje. Yesu aremera, uwo mufarisayo aramujana mushikana mu rugo rwiwe. Asanga hariho abandi bantu. Uwo mufarisayo aramwitegereza, yari yateguye amazimana ameze neza, baca baricara ngo basangire. Bicaye ngo basangire, wa mufarisayo yicaye ngaho arazana amazi yo gukaraba. Yesu nawe aravyitegereza, abona indya ziraho, b'abafarisayo baraho n'abandi bantu baraho. Yesu atatangura kurya adakaravye. Ariya adakaravye, Biblia ni kwivuga, abantu bose baratangara. B'abafarisayo, umufarisayo aritegereza ati, mbega none Yesu ariya adakaravye? Baca baratangara. Baca baravugana bati, uyu muntu nahavuga ngo yavuye ku Mana siwe, ni kubera iki yorya adakaravye? None aho bavuga ayo majambo yose, Yesu indya yariko arayora yarazibatamika. Abantu burya bashingwa n'ubusa. None Yesu ko arimwo vyose, arimwo ububasha bwose burengeje, akaraba adakaraba wewe nuwera, intoki ziwe nizera. Amena. None bavuga ibiki? Baramwitegereza bati, none rero katugerageza uburyo bwari bwose. Yesu rero aratangura arabegera, atarabigisha. Ati, mwebwe murazi kogerageza mukoza ibirahuri byanyu inyuma, mugaba imbere byuzuye umwanda. Inkoko zanyu mukazoza imbere, mukazoza inyuma, mugaba imbere y'izo nkoko zanyu murirako zuzuye umwanda. Ni kubera iki? Baca baratangura ngo ngo noneho uradututse. Yesu arabitegereza, toya niko muri. Mwebwe hariho imitwaro mushobora gukorera abandi, namwe mudashobora no kuyikoza ku rutoke. Iyo migwiro yagendera gwanya Yesu, uko niko yari imeze. Yesu nadufashe tumenye neza twebwe turabana b'Imana.
hanyuma Yesu aragumaho hantu twasomye mu ijambo ry'Imana ngo iki, reka dutere tuje imbere. Agomba gusohoka, baca baramwitegereza, baca baratangura rero barapangana baravugana, ati reka rero tugerageze uburyo ubwo ari bwo bwose, ati reka tumutege, tumwiyandagazeko, tumusugereje. Umuntu ariko aragusugereza urabura yucira nayumira. Baramusugereza, abandi baraza baramwiyandagaza ko bamuvugisha amajambo, baca bavuga tireka, ngo bamuvugisha ibinganiki, ngo bafate ijambo ryo girante, ijambo ryo mukorokana. Mwene data, aha niko ko umuntu ariko arakugenza kuva mu gitondo muri kumwe kugeza ku mugoroba, akwiyandagazako, agusugereza, agendera kuvugisha amajambo, hoshika ku mugoroba atajambo riragukorokana. Baramwiyandagazako ngo bafata ijambo ryo mukorokana. Ega hariho abantu usanga Imana yacu yo mwijuru yaragiriye ubuntu, mugabo hakaba amageragezwa y'uburyo butandukanye, Satani agacaza akarondera ingene uwo muntu yogendera akavuga amajambo menshi, akagira ijambo rimukorokana. Kandi Bibiliya ivuga ngo mwisinzi ry'amajambo ntihabura kugira nte, ntihabura gucumura. Naho wogerageza uburyo ubwo ari bwo bwose ukirinda, ukagerageza ukirinda, ati reka nirinde, mbere mu gitondo mvuga amajambo make. Hari igihe haje umuntu w'imvuzi, hariho abantu b'imvuzi, agaca atangura kukuvugisha amajambo menshi, none ariko arakuvugisha woca uhora uhoze, atavuga ngo nakarangaye, none ucugirane ucuvuga. Muri ayo majambo nyene abantu bagenda baravuga, hariho amajambo usanga yabakorokanye. Mwene data, muri iyi minsi tugezemwo ni minsi igoye cyane, ni minsi hambaye. Aho iwacu haruguru i Bubanza nabonye umuntu umwe arirukanga arambwira ati pasitori muvyeyi wanje, jewe numfashe, erega banyirukanye hano nasengera, bambwiye ngo ndumurozi, ati kandi ataho n'abakozi b'Imana bandavye baragitegereza, ati none we kuri umutamakazi bimeze gute? Ndababwira ati jewe nshima Imana ngo hanyuma ati baciye bampagarika muri korari, ndamubaza ati none umaze kuroga abantu bangahe? Nagomba namucace numve. Arambwira ati mukozi w'Imana, we uri umuvyeyi, ekaye ibyo bintu ntavyo nkora. Muri iyi minsi usanga hariho ibintu by'ibigwisha, amageragezwa y'uburyo butandukanye, ukadusanga abantu urukundo ukadusanga rugenda rugabanuka, ukadusanga rwaragabanutse mugabo atarugutimba. Hari abagenda baravuga ngo urukundo mu ishengero rwaheze wahehe, ruhera ku muntu umwe, ariko abandi nabo ugasanga barashikama imbere y'ubwiza bw'Imana. Hari umuntu abona ari mu mageragezwa, abona ariko arageragezwa, agasayumvira ngo bose rero bari mu mageragezwa. Oya siko biri. Niwabona we waraye utariye, bagenzi bawe baraye bahaze, ico ni kibazo cawe. Wewe gusa ni wizera Imana yawe yo mwijuru, ibyo urimwo ni ibyawe. Hari n'abandi yitegereza akagwara akabura baza kumusuhuza, yagwaza akabura baza kumusuhuza, mugabo ntameye yuko ari igipimo Imana igomba kumugeza, agacagenda aridoga ngo urukundo mu bakirisu rwaratimvye, ngo nijya korale turirimbana ngo nkagwara ngo ntibaje kundaba ngo mayinga abiri yose, wagomba none bakurabe baguhiki.
nimba urwaye wewe ubwawe hari igihe urwara Imana igomba kuraba ukwihangana kwawe. Abantu no babaza kukuraba no babatoza wewe gusa shikama umwana w'Imana. Ibisigaye navyo Imana yamara Imana. Nariko ndavuga ibintu vy'amageragezwa si ivyo gusa. Kari umuntu yarafata umwana, uwo ni muntu niwe yashigiye arambwira ati jewe mukozi w'Imana mukazobona umwana hajya mu rusengero ndamwirekezako ntimumenge nibindi. Ati hajya hariho umuntu nama mbona uko ameze nkiyumvira yuko yohava ankorera umwana ku munwa. Ati hajya umuntu ndamwirekezeko rero ntimuzohava mumenga nikindi ngo nugwango teka mba ngomba kwirinda amageragezwa. Amageragezwa n'ibibazo bica mu buryo bwinshi. Ingorane zica zirikwega buke buke uko abantu bari bameze ugasanga bigenda bihindagurika. Bamuvugisha byinshi ngo bafate ijambo ryogirante. Mu myaka yahera abantu wasanga bafise ikintu cy'umuvyuro muri yo bakirukanga badakurondera ijambo ry'Imana. Ndibuka twahora tuva muri ibi biyaya tuduga hariya za Kiremba tukaduga n'amaguru. Tugize bahati tukururukira imodoka mu Rumonge ahandi ho tugaca tuhaduga n'amaguru. Hari habamye baranshingira indaye baha kumuzinda bavuye hana makinga barayakanyaga bashika hariya mu Kayogoro bagiye mu bikorane. Ariko no musi intege nke zaramaze kwinjira. Ariko mwana data ntacyo bivuze. Ibyo byose ni ibintu bigenda biba muri iyi minsi yacu turimwo, iminsi y'iherezo. Umviriza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ukuri kandi icyo ryaje gukora ku isi ni ngombwa rizova hano ku isi. Imana imaze gutondeka byose ku rutonde kugira ngo ishengero ry'Imana twigire kuruhuka imibabaro yo hano mu isi. Arahiriye uwihanganira amageragezwa akanesha kuko niyama arakurama azohabwa ikibo cy'ubugingo kuko niyama arakurama azohabwa ikibo cy'ubugingo. Ichimana itabesha yemere yabayikorera. Bamwe bama barafukama barindiye gutabagwa kwabo. Bamwe bama barangamiza barendeyo gutabagwa kwabo. Reka tugezaho. Yesu nashimwe. Mwene data amageragezwa ni menshi. Ibigenda bitugwanya ni byinshi. Amageragezwa duhura nayo hano ku isi ni menshi. Ariko muri ibyo byose humura kandi ureme. Niba gutega mu majambo menya amajambo ukwiye kuvugana yandi ukwiye kureka. Hariho abantu bagenda baravuga amajambo mbega wa musi hamwe wasugerezwa bakakwiyendagazako nta majambo wavuze. Ajya amajambo none yarayiki. Mwene data hariya ngo barakubwira neza. Mwisizi ry'amajambo ntihabura gucumura. Niba gutega bakakwiyendagazako shikama imbere y'ubwiza bw'Imana. Baradutega bakatuvugisha mu majambo. Igihe utagavye ugacuraba ukitegereza ati nta kundi. Hariya mu gitabo ca Yobu hariho ijambo ry'Imana igice kigira kabiri. Hariho amajambo y'Imana tubona twosomaho igice kigira kabiri. Ijambo ry'Imana mbega ritubwira gute? Tumaze iminsi tuvugana amajambo y'Imana, uno munsi nta bintu byinshi tuza kuvugana.
igice cya kabiri ku murongo w'icenda. Mu gitabo cya Yobu havuga ngo, maze umugore wiwe aramubaza ati, mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugororoka kwawe, tuka Imana upfe uveho? Ariko aramwishyura ati, uvuze nk'umwe bo mu bagore batagira ubwenge cyangwa bibipfapfa. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana, tukanka kwakira n'ibibi navyo? Muri ibyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha iki? Umviriza, umuntu amaze kugera mu mageragezwa, umuntu amaze kugera mu bibazo, amaze kugera mu ngorane, ujya usanga n'ibyo ari hirya no hino byose bica bitonda. Uyu mugore wa Yobu aramwitegereza, arabona ibyo bari bafise byose bimaze guhera, indogoba zaheze, inka zaheze, ingamiya zaheze, ibintu byose byaheze. Aramwitegereza nawe igena asigaye yiyagisha urujo, yicaye ku gikuburiro c'umwavu aramuraba. Wewe yarazi yuko ubupfakazi ari iraha, ngo aho ntiwotuka Imana. Erega uwo mugore yarazi amajambo y'Imana, yarazi yuko umuntu atuka Imana acapfa akavaho, Imana ikamuhana. Ngo tuka Imana upfe uveho. Ntiyarazi ubupfakazi cyari cyo. Yaraticaye aho gusa nibahaye, atazi ingorane z'ubupfakazi uko zimeze. Ariko abapfakazi rema, ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu n'umugabo w'abaki, afise ububasha muri byose. Imana yacu yo mu ijuru iradukunda. Mugabo Yobu arumviriza ayo majambo yose umugore wiwe ariko aravuga, umugore wiwe ariko aramubwira. Yobu arabyumviriza, aramubwira aterega, murabyumviriza neza, Bibiliya ntivuga yuko yamubwiye ngo uri umugore atagira ubwenge cyangwa ngo uri umugore w'igipfafa. Oya, yamubwiye ngo uri nk'umwe muri babandi. Reka kuvuga ivyo. Mugabo Yobu aririnda. Haleluya. Akanwa kiwe ntikigeze kakora icyaha, nta jambo ribi ryigeze riva mu kanwa kiwe. Mwabantu b'Imana, Imana yagiriye ubuntu. Imitego y'umugwarizi ni myinshi, imitego y'umugwarizi mu Shetani ijya mu buryo bwinshi. Ariko shikama, wirinde kandi umege neza Imana yawe yo mu ijuru nijya nyene ntigera ihinduka ku byo yasezeranye. Yavuze yuko izotuzigama kandi niko biri, iratuzigama. Ngomba mwene data, ngomba nakubwire neza naho biruko ari bakuvugisha bakagutega mu majambo, urashikama uravuga ati Imana yanje mu kwihangana gukwiye. Urabwira Imana yawe yo mu ijuru ati Imana yanje numpe kumviriza ayo majambo yose. Mugabo ntihagire ijambo ryo hava rinkorokana Mana yanje ngo umugwanizi muri Shetani amfate aronke icandega imbere y'Imana yanje. Ndakwifurije mwene data, naho bokubeshera ibintu binganiki, bakakurementariza ibintu byinshi, bakagusugereza, shikama imbere y'ubwiza bw'Imana. Imana yacu n'umutabazi, naho biruko iratuzi, irakuzi kandi nanjiranzi. Wewe gusaba umwizigirwa imbere y'ubwiza bw'Imana. Raba, Imana yacu yo mu ijuru yamiseruka mu gihe cyose. Ibibazo tugenda duhura hano mu isi, uku gusugerezwa tugenda duhura hano mu isi, umunsi umwe umwami wacu Yesu Kristo azoduhamagara ati nimuze abo data yahezagiye muraga ubwami mwateguriwe.
n'aya majambo y'Imana bayumvise mwese Imana ibahezagire. Mwene data agomba ndakubwire neza, shikama imbere y'ubwiza bw'Imana. Ibibazo ni byinshi, abagenda badusugereza, abagenda batwiyandagaza ko ni benshi, ariko wewe imbere y'ubwiza bw'Imana bumwizigirwa imbere y'ubwiza bw'Imana. Ibisigaye navyo Imana yawe yo mwijuru irazi ngene izogutabara. Nibagutega reka gucoroka mu majambo, ariko egera Imana yawe yo mwijuru, kuko Imana yacu yo mwijuru yama yumva gusega kw'abana bayo. Tunabika amaso yacu, umuntu wari we wese yongere yibaze ati mbega ko nashugerejwe, mbega none navuze ibiki, vyagendeye gute? Nimuze abari hejuru kuri baruko, nimuze abari hasi hano munsi ya baruko, nimuze tubashire mu biganza by'Imana tubasenge, n'abari hanze nimuze. Umuntu wese yumva hari ikintu cyamugoye imbere y'ubwiza bw'Imana, nimuze tubashire mu biganza by'Imana. Imana yacu n'umutabazi. Kandi muri kano kanya ngomba nogenda kubwira mwene data, wongera ubwira Imana yawe ati Imana yanjye uramfasha ninasugerezwa bakayiyandagaza ko urajomba gushikama mwami wanje kwirinda mu buryo bwose. Ibisigaye navyo Imana izogufasha mu buryo bwose. Kando kwikunda wa mwana wayo ni kwinkunda nta bibereye, narumwasiu mugarariji mazimba Yesu ngwambambigwe mumbo yakiri shija maraso nzi yuko nanje ndimo nzahora ndiri mbuga rukundo ndakwamamaze hose. Reka nsabe mwabakozi b'Imana muri hano, ngomba ndabasabe gatoya mwabakozi b'Imana, nihagira abatatu baduga hariya hejuru cye kuri iyo ngazi yaho iye y'uburyo bwanje, ndabasabye batatu nimunduge hariya hejuru. Mwarimu Serafi duga hariya hejuru, na wewe nyene duge hariya hejuru, mushike hariya. Namwe muri ko muraza nimuze hano, nimwegere ino. Kando kwikunda wa mwana wayo ni kwingunda nta bibereye, narumwasiu mugarariji mazima Yesu ngwambambigwe mubayakili shija maraso nzi yuko nanje ndimo nzohora ndiri mbuga rukundo ndakwamamaze hose. Mbegu rukundo rw'Imana yacu gogereranwa niki, mwijuru no sindi basiba kwa mabaruli limba. Tugomba dusenga Imana, mwese nimuce bugufi, abafukamye hariya hejuru kuri baruko
na mwebwe nyene mwumve uguharigwa, mwumve kuroranirwa imbere y'ubwiza bw'Imana. Ikintu cyose wafukamiye, ikintu waje kubwira Imana, mega neza ko iyi Imana yawe yo mu ijuru ni Imana yumva kandi ni Imana yama yishura amasengesho yacu. Reka dusabe hano Pastor Segimana, ariko abakozi b'Imana nimubanguke murabe mufashe abantu n'abakeya, hanyuma dusenga Imana. Ababene data baciye bugufi bose tubashire mu biganza vy'Imana, kuko ni Imana yacu yumva kandi ni Imana y'inyembabazi. Reka tumusaba senga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, haleluya. Ni wewe Mana nyamana, ni wewe Mana igirira imbabazi abantu bayo. Turaje kuri uyu masaha yo kuri uyu muhingamo, turaje muri aya masaha agereye hano Mana, haleluya. Ngaba abantu bawe baraje hano imbere yawe, bazanye imitima iciye bugufi. Nubaharira ibyaha byabo, ubaharira ibyo bakoze, imbabazi zawe zize kuri bo, ibyaha byabo nibihanagugwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Ubagirira imbabazi Mana we, ubagirira ikigongwe, ubagirira ikigongwe. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu nabeze abakure ku ibyo bagabitanije byose. Amaraso ya Yesu abeze abakure ku ibyo bakoze bibi. Bandike mu gitabo cyo mu ijuru, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubaharire Mana we, ubaharire Mana we, ubaharire Mana we, ubaharire Mana we, ubagirire ikigongwe, ibyaha byabo bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Nibumva amahoro y'Imana, nibumva imbabazi z'Imana. Urakoze kubagirira ikigongwe, turabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Uwaje uyu munsi ashira ukuboko hejuru gutya. Umuntu yaje uyu munsi, yoba yaje uyu munsi ari mushasha, yaje kwihana uyu munsi, naho yoba ari muri bariya bapfukamye hariya hejuru, ashira ukuboko hejuru kugira ngo ntagende batamubajije. Ashira ukuboko hejuru, nguri yaramanitse hariya, ubundi amanike hariya, ubundi ashira ukuboko hejuru kugira ngo ntaje kugenda batamubajije. Nangaha nguye aramanitse hano imbere, Pastor amubaze. Nguriya n'ubundi aramanitse yaje uyu munsi, mumubaze. Michel amushikire hariya, amubaze ujya yaje uyu munsi. Nguriya n'ubundi hariya aramanitse, mwongere mumubaze. Reka nsubize Pastor ngo ashishikare. Banze mwese mugume mufukamye ngaho, banze mugume mufukamye. Tugomba dusenga Imana, tugomba duhamagare iyi Mana yacu. Birashika kabaho hanwa abantu bitameze neza mu buryo bw'umubiri, ariko umwami wacu Yesu Kristo afise ububasha muri vyose. Abo twari kumwe hariya ku rugomero, muribuka amajambo twavugiyeho. Twavuze yuko Imana yacu twizeye ni Imana y'ububasha kandi ni Imana yumva amasengesho yacu. Twabacingiye intaye tubabwira yuko hari ibubanza twagomba kubatiriza, hanyuma abantu baratonda ku mirongo bambaye amakanzu yera. Abariko barabatiriza bari mu rugomero bagomba kubatiriza. Twababwiye yuko tumaze kubatiriza bakeya, aho umwigeme umwe yari yambaye ikanzu ariko araza,
aravye amazi atarashikira ingazi abona amazi yose ariko akibibaki, abona umenga n'umuriro. Akaraba boreko barabatirizwa akabona umenga bariko babadibika mu muriro. Haribaza ati mbega none urya muriro rurya rubeya jewe kabisa ndarujamwo. Acavuga toyaye, aravuga toyaye, jewe arya amazi ndabona biragoye. Aregereza, uko yegereza akaraba akabona amazi umenga n'umuriro. Nta mazi yabona urubeya gusa. Amaze gushika ku ngazi araraba abona abo baryamitse, atarakanguka ati babaryamitse mu rubeya rungana kurya. Ati jewe rero ibi ntavyo nihanganira. Atava hariruka, yirutse aba protokole bamwoma inyuma baramufata. Bamufashe ndabahamagara ati ibyo nibiki, ngo urya mwigemagiye atabatirijwe ngo kandi yamaze kwambara. Ati none nibiki? Mwarimu wiwa mwege yaramubaza ati none nibiki? Ati jewe mwarimu murambabarire, rujya rubeya urya muriro mbonye hajya murajya amazi cyane ntajyo nshobora kwihanganira. Duca turamureka ndabaga ati ni mumureke. Haheze imisi aragaruka turaganira, ndamubaza ati mbega nibiki? Ngo umukozi w'Imana ati urya muriro ndaho nashobora kwihanganira. Ndamubaza ati ariko none mu mutima warumva ko bimeze neza? Ateka nagomba kubatijwa hari ikintu nanyegeje mu mutima nisigarije. Acaratunganya, amaze gutunganya kurundi rubatiza ataraza. Aturero natunganije byose nimumbatize. Bwana sifiwe. Duca turamushira mu mazi. Yerega baramubaza ati mbega none kwa rubeya wasubiye kurubona? Gwe kanabonye mbega na amazi gusa sanje. Tivuga ati uko rero ndiko bimeze. Imana nuno musi iracyakora. Hari abagenda bavuga ngo Imana yakora kera, ngo uno musi nta bitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Nuno musi ibitangaza n'ibimenyetso biracyakoreka mu izina rya Kristo Yesu. Imana yacu nijyagene. Abagwayi haguruke mu kwizera, n'abandi mugwaje abanyu mu kwizera haguruke. Yesu n'umutabazi kandi afise ububasha muri vyose. Imana yacu ni Imana. Hamagara iyo Mana yikorere. Hamagara iyo Mana yikorere. Izobikora. Izobikora bose batangare. Hamagara iyo Mana yikorere. Kristo Yesu wera, turagushima Mana, turagushima. Kristo Yesu wanesheje urupfu urakuza imigorogota ku musaraba. Turagushima Kristo Yesu mukunzi. Kuri wa musi ugira gatatu urazuka, uzuka n'intsinzi. Ari nacyo gituma mwaba uno munsi duhagaze imbere y'ubwiza bw'Imana. Turasengeye mwaba bose bahagaze imbere y'ubwiza bwawe. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Wangwara mbimwe, mwabadayimoni babimwe, mwangwara z'ubumara, mwangwara z'uburyo butandukanye. Mw'izina rya Yesu sohoka, 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 sohoka. Turabakangabitse ububasha bw'Imana. Turasabye Mana muri kano kanya, genda genda, genda genda, genda genda mu ikoraniro ryawe, genda genda mu ishengero ryawe. Kora ku muntu wari we wese. Ukuboko kwawe Mana sikugufi ngo kunaniwe gukiza, kandi natwe mwabi twarakwizeye. Turamenya neza yuko muri wewe hari mu bugingo. Amena. Uri Imana yo kwizigirwa. Turasabye mwabi muri kano kanya. Hari n'abandi mwabi batari hano, bari hirya no hino, ariko mwabi bakwizeye. Nubasanga iyo bari, ikiganza cyawe mwami kibakoreko. Urakoze, urakoze. Uri Imana yumva kandi uri Imana y'ubushobozi. Urakoze. Byose tubisabye mu izina rya Kristo Yesu. Mwese vuga muti amen.